kandinda iyo nibutse ibyago byawe munyagana aragenze ndaruha kandi ndababara iyo nibutse ibyago byawe ububasha bwo kubohoka nkagira amahoro nk'amandirimba indirimbo yo kuva urakaninazwa cyane mukama kuko uri Imana igaba ikaganza ubuzima bwacu kandi ni wowe waduhaye uyu mwuka w'abazima uyu munsi ndakuninahaje cyane n'umutima wanje wose kuko ni wowe segaba ni wowe mukiza ni wowe mushobora byose ni wowe munezero wacu ni wowe mahoro yacu ni wowe byitsigiro ni wowe byiringiro ni wowe mutabazi ni wowe mudahangarwa mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo muri zamu ri hagati ya saa 12 na saa 3 iri zamu ryo gusenga dukoresheje gusoma ijambo ry'Imana tugahezagirwa kandi tugahindurirwa amazina ndakwisabiye uduha umunezero ugaragaza ko twahawe ubudahangarwa muri aya mezi 4 agaragaza igice cya 2 cyo muri uyu mwaka 2025 dawa twese ubyagiye mu ijuru izina ryawe witwa Yehova Adonai uri Imana ikora ibyo ishaka bishake dukire uri Imana ikora ibyo ishaka bishake tubohoke uri Imana ikora ibyo ishaka bishake dutenge uri Imana ikora ibyo ishaka bishake tubyare uri Imana ikora ibyo ishaka bishake dukire uri Imana ikora ibyo ishaka bishake tubohoke uri Imana ikora ibyo ishaka bishake tugire umugwisha uri Imana ikora ibyo ishaka bishake tugire umugwiza uri Imana ikora ibyo ishaka bishake tugire umutahe wo kuramba no kuranirwa kuko twinjiye mu kwezi kw'icenda kandi no kwezi kudasanzwe igihe cyose twagenze tutagendera mu kuri kw'ijambo ryawe twarayobye twarahemutse twaribabaje twarigoye twariruhije ubu noneho kubw'amaraso ya Kristo tweze mukama tweze mukiza tweze mushobora byose tweze mudahanga baga imitima yacu kure y'ibigimba byose kuko turashaka kwanga indwara z'amayoberane muri twebwe baga ubugingo bwacu kure yo buri cyaha cyose n'igicumuro twezwe kubw'amaraso meza ya Yesu Kristo impinduka zigaragara mu buzima bwacu baga buri rugingo bwose ukure y'ikizira kure y'ikibyimba kure y'ibinuka baga muri twebwe ukure mu mutima mu bushe mu mutima mwiza baga muri twebwe ukure mwagahindushire mwagahimbare baga muri twebwe ukure mu guhererwa ushiremwo ukuranirwa kuko twarabihawe mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo uwatubambiwe uwadupfiriye uwahambye mu ruhafu rw'ibyaha n'ibyago n'amakuba n'ibigaragazo n'ibisuzuguro byose byacu akazusukana n'ubudahangarwa ubuhirwe ubutunzi ubwiza ibyishimo ukuraba ukuranirwa no gukunda wakaza muri twebwe abana barudasumbwa mukamanya guhora ku ngoma imbere yuko twiganira kuri ijambo wadushiriyeho ngo tuganirire sinogana kubwiye ko ukwezi kw'icenda dushaka kurema ikintu gishasha mu buzima bwacu gishingiye ku kubaha itegeko ryawe kandi tubakoze cyane
duhezagirisha ububasha bwa mutima wa mwiranda akorera mu babo bose bakubaha kandi bumvira itegeko ryawe. Uyu mwanya duhabwe umugisha no mu gwiza, uyu mwanya tugaragare ko turabahereza mu kucyara, uyu mwanya tugaragare ko turabo witoreye kandi ushaka kudutonesha, kuko uri Imana itarobanura ku butoni, ugiye kutugira ibyo wakoreye abandi bagahezagirwa mu buzima bwawe bwo ngaho ku isi. Tunezereze rutare rwacu, tunezereze kibasumba, tunezereze kibirengera, tunezereze mwami w'abami, tunezereze mucunguzi w'ubuzima bwacu. Amaraso ya Kristo natweze rwose muri uyu mwanya, tubereye Yehova yire, tubone igisubizo, tubone imfizi y'intama yerere, ije kugirane, ije gucungura ubugingo bwacu, ije gucungura ibyishimo byacu, ije gucungura umunezero wacu, ije gucungura icyubahiro cyacu, ije gucungura ubutunzi bwacu. Tuberera hayi nawe umutima w'Imana, akomerezanye n'ubwoko bw'Imana, tubohoke mu izina rya Yesu Kristo, duhabwe umugisha. Amen. Tugire Kristo, murameze neza. Turacyari ku munsi w'243, igenekerezo 31/8/2025, ni umunsi udasanzwe. Ndabahaye ikaze rero muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, kandi ndabakeza ko muraba igikundiro, muraba adasanzwe, muraba akanyamuneza, muraba ubutware, muraba ubushobozi. Ndasabye Imana uyu munsi twubakira umushinga ushingiye ku muhigo twayigiye ko tutazoyigayanya kimwe muri 10, iduha akazi, iduha urubyaro, iduha ubuzima, iduha umunezero, iduha ibyiza, iduha ibyishimo. Mu izina rya Yesu Kristo tugira impinduka. Amen. Turi mu izamu ryo gusenga, dusengesheje ijambo ry'Imana ko turisoma rikagwira muri twebwe, hama tugahabwa umugisha wo guhindurirwa izina. Turi mu nyigisho ya 76, ariko turacyari mu gitabo cya kabiri cyo muri Bibiliya, igitabo cy'ihunguka mu kigabane cya 29. Iyi nyigisho ya 76, sinavuga ngo ni 77, reka nse na 76 yo gutsimbataza, kuko twari ko twiga nyuma yo kwiga ivodi, akajya bitugu n'ibindi byambago. Ndabasabye ahantu mubonye ikigabane nigishije hafi indwi yose, umurongo umwe wonyine ukamara iminota 30. Ndabashimiye abakristo musigaye mubikoreramo mukabivugiramo, ngo reka mbandanye nambara ivodi yanjye, ngo reka ndondeza akajagi kiriza kanje. Turaje kukambara muri uku kwezi kw'icenda, muhumure, tuzotsinda, muhumure mwese, tuzonesha. Shetani irashaka kutwege, ariko inkomezi z'Imana zirayinesha. Egome, nimuhumure nshuti, tuzonesha. Twaganiye ku murongo wa mbere muri iki kigabane cya 29, ejo uvuga ngo ngibi ibintu uzobagirira kugira ngo ubegurire Imana, babone kumbera abahereza mwuka. Sibyo ahantu kugira mu byumve naciye mbaganira ku buzima bwa Elisa, uwo byabaye ko inactivity. None rero turabe Aroni nayo itegeko ry'umukama amubwiye ngo urafata ikimasa n'imfizi z'intama 2 zitagira kanenge, hanyuma wakira umukate utambiye, udutsima tutambiye ducungiye mu mavuta, n'udutsima tutambiye dukaranze mu mavuta. Uzobikora mu ifu inoze y'ingano, uzobishira mu ndumane, hanyuma ubiherereze rimwe na cya kimasa na za mfizi z'intama 2. Ubwo ni uburyo bwo gukoramo ibintu. Ubundi ngaho ukuramo iki inshuti zanje? Nta kintu na kimwe by'Imana yadushiriyeho bifite uburyo bikorwamo. Hari abantu muzobyaza umusaruro imivumo kandi mutagenewe kuvuma, kubera iki? Mwabikoze uko mubyumva, mureka kubikora uko Imana yabitegetse. Igihe cyose Imana ishaka gukorana n'umwana w'umuntu, iramuha itegeko n'abanduka agirako. Iyo iryo tegeko rero
yaravuze ati buriya gasiko mbibona ahubwo ndabibona ukuntu bitwara uko kikaba ari ikindi Imana yavuze kirespect uko nyene ahubwo ushobora kugikura ku ishami kuko n'ubundi turi amashami ishami rishobora kubyara n'ishami Yohana aravuga 15 mu nkuru nziza ya Yesu Kristo ngo Kristo ni igiti ngo natwe turi amashami umwe ni igiti ni Imana it's okay nugomba kwambara kandi kashami ubundi buryo bwo kubikora nuko mugabo nuhonyora ku kintu Imana yagenye gikora uko nyene ndabibisabiye kugira muhezagiranwe nanje mezagiranwe nawe ko biravuga ngo nimbyigisha bakabyumva Mana ubaho umugisha nanje niba byumva bakabikora Mana ubaho umugisha kandi nanje nindabikora Mana umugisha siko iki kiragaragaza ko Imana ibifisi yavuze ngo ni finods utuvuta dukaranze udutsima dukaranze udutsima turi mu mavuta kuvuga Imana ukwishaka ubigenze mwibuke no ku ruhimbi niko yabivuga mu gihe yavuga ngo bayubakire uruhimbi guzojana Aroni n'abahungu biwe mu gwinjiro gwihema ry'ibonaniro hanyuma ubuhagire n'amazi kuhagirwa ni kubundi ni kimenyetso cy'icyorogwa ikimenyetso cy'icyorogwa uyu munsi ni notesha amazi y'umusarara nabwiye ko biriya turiko tuyigira ubuzima nje ngira umwanda nyuhagira zigare zunga inyange kwera Kristo arasemerera ati uwunyotewe nanyegerane muzokumviriza ibitero by'iyo ndirimbo nico Kristo dusaba gukora kugira tugaragare ko turabigishwa biwe ku by'ukuri nguzo nguco cyose mwagiriye umwe muri abato batonje ubwanje mwagiriye unyotewe nanyegerane si Yohana 7:37 birasigura iki birasigura ko Kristo iyo umwegereye akwegereza ubuzima iyo umwegereye aguha ububasha kuko ngo yari mutima w'Imana yari karababwira ariko atari bwaza gwari mutima w'Imana ariko arababwira atari bwaza sibyo bisigura ko iyo tumaze kuzura mutima mweranda ducika abana b'ubwami bw'ijuru kuko ni wowe wenyine ashobora guhangana na kamere y'umuntu ubundi kamere ngo niyipfa tuzopfana nayo gushikana ku kanyuma ibigitera igere niyo mpamvu muzobwihweza ahinga baravuga ngo umugabo w'umusambanyi niyo ariko arapfa yifuza ko abirepfuza gusambana imborego irasaba icupa umukristo aravuga ati Uwiteka aravuga Imana no mu gihe cy'umubabaro wa nyuma we nka kujya kwa Stefano mu gitabo muri Actes des Apôtres mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa ni ukuvuga rero ubundi Imana iraguha itegeko iragushingira itegeko iyo wubashye iryo tegeko ukaryubahiriza Imana ibiguhera umugisha utarobanuye sibyo mu buryo bwose bwo guheza gigo ariko kandi ngo Aroni n'abahungu babanje gucyorogwa mu gihe mutaramenya yuko ducyororerwa mu maraso ya Kristo mu mazi ngo mazi n'amaraso byavuye mu ravuganda rwa Kristo ibyo nibyo biducyorora iyo utazi ko amaraso ya Kristo ari yagucyorora ngo umenye ko akijojota kubwawe birakunaniza wiregera mubiri kugira ngo bakubonece kugira ngo kwipasika bazovuge bazokwandike ngo aragize amafunguro yaragize nganaco bikumarira ikizo bikubwira n'igiki nuko uva kwirega uko wasambanye kongera ugasambana uva kwirega ko wabeshe kongera ukabesha uva kwirega ko w'Imana cyangwa wicana kongera ukabikora kubera iki ni wahaye agaciro kwihana icyaha kandi Bibiliya igihugu yakufise umuvumo wuko ahari umurima atambuto yigeze ijamwo ahubwo hameze ibitovutovu kuko Bibiliya iravuga ngo iyo umuntu amaze gusogongera ku bwiza bw'Imana akamenya ko Kristo yeze cyangwa Imana igira neza ngo mu nyuma akabivamo akabita ngo bigoye cyane ko bigarukamo kubera iki baharura uko byagenze
uzojana Aroni n'abahungu biwe mu rwinjiro rw'ihema ry'ibonaniro, hanyuma ubuhagire n'amazi. Uzoca wakira iryambarwa wambike Aroni ikanzu, umwitero w'ifodi, ifodi n'akajagi kiriza, uzomukenyeza n'umukanda w'ifodi, uzomwambika igitambara co mu mutwe, ushire urugori ruhezagiye kuri ico gitambara. Hanyuma uzokwakira amavuta yisiga uyamusuke ku mutwe uyamusige. Ibitangaza bishingiye he? Kuko bikorwa mu izina ry'Uwiteka, ubundi n'ibisanzwe nk'ibindi byose. Uzokwiyegereza ca kimasa imbere y'ihema ry'ibonaniro, Aroni n'abahungu biwe bubike ibiganza ku mutwe w'ico kimasa. Uzocumitira ico kimasa imbere y'umukama mu rwinjiro rw'ihema ry'ibonaniro. Uzokwakira amaraso y'ico kimasa uyasigisha urutoki rwawe amahembe y'uruhimbi. Hanyuma amaraso asigaye yose uyasuke ku ntaba z'uruhimbi. Uzoca ufata ibinure byose bipfutse amara, igitigu, amafyigo, ibiri n'ibinure biri kuri yo, amayezi yacu uzobiturira inyama y'icumbi n'imbagwa y'igicumuro. Hanyuma uzofata impfizi y'intama ya mbere. Aroni n'abahungu biwe bubika ibiganza byabo ku mutwe w'iyo mpfizi y'intama. Uzocumita iyo mpfizi y'intama, wakira amaraso yayo uyamije mu mpande zose z'uruhimbi. Iyo mpfizi y'intama uzoyicamwo ibikenye, woze amara yayo n'amaguru yayo, ubigereke ku bikenye no ku mutwe. Uzoturira iyo mpfizi y'intama yose ku ruhimbi n'inkuka y'umukama n'akamotera gashimishije kishikanwa ritokomberejwe umukama. Hanyuma uzofata impfizi y'intama igira kabiri. Aroni n'abahungu biwe bubika ibiganza byabo kuri iyo mpfizi y'intama. Uzocumita iyo mpfizi y'intama, wakira amaraso yayo yashire ku bukubuku bw'ugutwi kw'ukuryo kwa Aroni no ku bukubuku bw'ugutwi kw'ukuryo kw'abahungu biwe, ku rukomo rw'ikiganza cabo n'ukuryo no kw'ino rikuru ry'ikirenge cabo c'ukuryo. Hanyuma umije amaraso ku mpande zose z'uruhimbi. Uzokwakira ku maraso ari ku ruhimbi no ku mavuta yisiga umije Aroni n'ivyambarwa vyiwe. Co kimwe n'abahungu biwe n'ivyambarwa vyabo. Gutyo azoba mwiranda we n'ivyambarwa vyiwe, abahungu biwe n'ivyambarwa vyabo kumwe nawe. Uzokwakira ibinure by'iyo mpfizi y'intama, igitsembe, ibinure bipfutse amara, igitigo, amafyigo abiri n'ibinure biri kuri yo, hamwe n'itako ry'ukuryo, kuko n'impfizi y'intama igenewe iyatigwa. Hanyuma ikibumbe c'umukate, umutsima ucumbwe mu mavuta n'akarobe gakaranze, uvyakire muri za ndumane z'imikate itambiye ziri imbere y'umukama. Uzoshira byose mu biganza vya Aroni no mu biganza by'abahungu biwe, uheze uze urabikiriza mubihereza umukama. Uzosubira uvyakire mu minwe yabo, ubiturire ku ruhimbi hamwe n'inkuka bigira akamotera gashimishije imbere y'umukama n'ishikanwa ritokomborejwe umukama. Uzofata inkoro y'ipfizi y'intama igenewe iyatigwa rya Aroni, uheze uze urayikiriza mu guhereza umukama. Niwo uzoba umugabane wawe.
uzokwegurira Imana ya nkoro na ryatako uzoba wagiye urakiriza ibyashikanywe biza birakirizwa byacaguwe ku mfizi y'intama yiyatirwa igenewe Aroni n'abahungu biwe. Bizobera Aroni n'abahungu biwe itegeko ntabanduka, bene Isirayeli bazobarangurira kuko ari ishikanwa, kandi rizoba ishikanwa rivuye muri bene Isirayeli rigabanijwe ku mbarwa zabo z'amahoro. Z'amahoro rikazoba ishikanwa bahereje umukama. Impuzu zatagatifujwe za Aroni zizotoranwa n'abahungu biwe, bazambara igihe cy'isigwa n'iyatirwa mu minsi indwi. Zizokwambarwa n'umuherezankuka azomusubirira, umwe mu bahungu wiwe uzokwinjira mu ihema ry'ibonaniro kugira ngo ahereze mu kibanza cerana. Uzofata imfizi y'intama yahariwe iyatirwa uheze ukinjire inyama zayo mu kibanza cerana. Aroni n'abahungu be bazofungura mu rwinjiriro rw'ihema ry'ibonaniro inyama za ya mfizi y'intama n'umukate uri muri za ndumane bazofungura ibyakoreshejwe. Bazofungura ibyakoreshejwe mu mugigwa wo gutanga ikigongwe mu gihe cy'ukwatirwa no gutagatifuzwa kwabo. Ntawe utari umuherezankuka azobirya kuko ari ivyerana. Nihagira inyama ihariwe iyatirwa n'umukate birara, uzoturira iryasigaye. Ntawe uzobirya kuko ari ivyerana. Uko niko uzogira Aroni n'abahungu biwe ukurikije ibyo nagutegetse byose. Uzomara iminsi indwi ubatira. Uko bukeye uko bwije uzozana uzomara iminsi indwi ugira umugigwa wo gutanga ikigongwe ku ruhimbi. Urutagatifuze gutyo uruhimbi ruzobagwerana rwose, nikizokora kuri urwo ruhimbi rwose kizoba iceranda. Inkuka zibiri zitegetswe ku munsi, ariko ibijyanye n'iyatirwa mwumva ibyo ari byo. Ubundi ni kumvira itegeko ry'Imana. Umaze kumvira itegeko ry'Imana ukamenya ko kuri wewe hari ibyo ushobora kwatuza n'umuntu wawe cyangwa ntubyatuze, hari ibyo ushobora gukora kuko wabikoresheje cyangwa ukabikora kuko umuhamagaro uhamagariwe kandi mwibanga. Hari inyambaro ubutegerezo, hari imigigo ubutegerezo uko kuvuga ngo kubagira amasaha ubwirane. Ubundi ni nk'ukwitanga kwishikana kuko wowe ubwawe urazimbye. Y'Imana ikurose hari rero inkuka zari zitegetswe kandi n'ubu zitegetswe ku munsi. Ngibi kandi ivyo uzohereza ku ruhimbi: imyagazi y'intama imaze umwaka 2 ku munsi. Nuvuga imyagazi y'intama 2 ku munsi.
mwumva yamise mu gatondo ku mugoroba uzobigire imyaka yose. Umwagazi w'intama uwa mbere uzowuhereza mu gitondo, uwa kabiri uwuhereze mu karengazuba. Umwagazi w'intama wa mbere uzowuherezanya icicumi c'ingero y'ifu inoze ivanze n'ica kane c'ingero y'amavuta novu n'umwengo w'umuvinyu ungana n'ica kane c'ihini. Nayo umwagazi w'intama ugira kabiri umwagazi w'intama, hano muhazirikane neza ngo umwagazi w'intama wa mbere uzowuherezanya icicumi c'ingero y'ifu inoze ivanze n'ica kane c'ingero y'ihini y'amavuta manovu n'umwengo w'umuvinyu ungana n'ica kane c'ihini. Nayo umwagazi w'intama ugira kabiri uzowuhereza ku kirengazuba ugerekeko ishikanwa n'umwengo nk'ibyo mu gitondo, n'akamotera gashimishije ishikanwa ritokombeshereje. Nayo umwagazi w'intama ugira kabiri uzowuhereza ukirengazuba ugereka kishikanwa n'umwengo nk'ibyo mu gitondo, n'akamotera gashimishije ishikanwa ritokombeje umukama. Iyo niyo nkuka y'intava muzohereza mu rwinjiro rw'ihema ry'ibonaniro uko imbyaro zanyu zikurikirana, niho nzobonanira namwe kugira ngo ndakuyagire. Ubundi Imana mu itegeko ryayo niho ituyagira, Imana mu itegeko ryayo niho idutabarira, Imana mu itegeko ryayo niho itubohorera. Ngo nzobonanira n'abene Israeli muri ico kibanza giheze gitagatifuzwe n'ubundi ntazoganje. Ihema ry'ibonaniro n'uruhimbi nzobitagatifuza. Aroni n'abahungu biwe nzobagira beranda. Nzoba hagati muri bene Israeli mba Imana yabo. Iri ni isezerano ry'Imana ubundi ku buzima bwacu. Bazomenya ko jewe umukama ndi Imana yabo, ko ari jewe nabakuye mu gihugu ca Misiri kugira ngo mbe hagati muri bo, ni jewe umukama Imana yabo. Burya kumenya Imana Misiri murazi ingene yayiyeretse. Wimbe ko n'umuntu muri kumwe amazi yari afise mekinje acika amaraso nawe kushizaho komeza. Inkuka zibiri ku munsi. Niburi imwe nihare uruhimbi rw'iyumaga neza. Hanyuma uzokubaka uruhimbi turirako isenga, uzogubaka mu biti bw'iminyinya, ruzogira intambwe imwe y'ubu rebure n'intambwe imwe y'ubwaguke, ruzogira impande zine zingana, rugera intambwe zibiri z'ubuhagurutse. Amahembe yago azogira umutumba umwe nago. Amahembe yawo azogira umutumba umwe nago, uzorushirako inzabiti yoroye, uyomeke hejuru kuri go ku mpande zago no ku mahembe yago,
urukikuze n'urugori rw'inzahabu. Uzorukorera ibigomo by'inzahabu 2 munsi y'urugori rwarwo ku mpande 2 zarwo, ubushire hirya no hino kugira ngo uzorushirako izahabu ityoro uyomeke hejuru kuriko. Uzobaza iminiho mu giti cy'umunyinya uyishireko inzahabu. Uyishireko inzahabu imbere y'umufunikizo uri kw'isanduku ry'amategeko, aho twe nawe tuzowarira n'ubundi Imana duhurira mw'itegeko. Imbaro ni yizewe n'Imana, agahura n'Imana mw'itegeko, naho muzohurira. Aroni azoturirako ibimuga neza, aturire Aroni azoturirako ibimuga neza, abiturire iminsi yose mu gitondo igihe ategura amatara. Igihe Aroni azodomeka amatara ku kirengazuba, azotura isenga n'akamotera k'intabwa imbere y'Umukama. Uko imbyaro zanyu zizokurikirana, ntimuzoroherezako ibintu bitagira azorugirirako umugirwa wo gutanga ikigongwe. Uko imbyaro zanyu zizokurikirana, uwo uruhimbi ruzoba rweranda rwose mu maso y'Umukama. Ituro ryera. Inyigisho ya 77 niyo nyigisho izakugurura izina ryiza ku buzima bwacu, ikigenekerezo rya mbere. Ariko abakunda uwo Mukama, mwizere ko Imana iduharodera kubera ibikeneye kutugira neza. Muhumure, Imana iri kumwe natwe, tuzotsinda. Ukunda Imana, mukunda itegeko ry'Imana, bisigaye tuzure kandi tuzure imibereho myiza, idundire kandi duhindukize. Ndasenze ngo Imana mushobora byose itwagurire, duhindure amazina nk'uko twabiyisabye, turinde guteterwa kandi twagure imbibe uyu munsi nk'aho umugisha n'umugwiza mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, aleluya. Imana y'amahoro turabigiza twese kandi tunezereze cyane.